Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Twarabasezeraniye yuko tugiye gusangira amajambo y'Imana. Ubutumwa bwiza buboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Kuva igihe turangije amasengesho y'ukwezi kwa gatatu, numvise ijwi rimbwira gusangira nabera igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ndararika abantu bose bipfuza gusangira amajambo y'Imana yasobanuriwe Yohana. Yohana nawe akayasobanurira ishengero ryo muri Asiya. Amashengero ndwi Yohana yategetswe kubarungikira ivyo vyete. Mwene data ndagira ngo nawe ivyo vyete tubisangire muri groupe b'amaso. Twarahawe kugaba no kuba maso kugira ngo duhore tugavye buri saha na buri munota. Umwami Yesu agiye kuza vuba, agiye kuzanana n'ibicu. None rero abera bose nimwitegure, abari kure n'abari hafi mube maso, abasinziriye mwikangure, abera mwitegure. Yesu araje gutora umugeni wiwe yakoye amaraso. Ndagira ngo rero duce dusenga Imana, hanyuma twinjire muri ubu butumwa bwiza aho tugiye gusangira ibikomeye n'ibihambaye byo muri mpwemu yera. Ivyo amatwi atigeze kumva n'ivy'amaso atigeze kubona, Imana yavyiteguriye abayikunda. Kaze rero bene data tugiye gusenga Imana, twinjire mu cigisho nyezina cuno munsi. Mwami Imana data, uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Kuri uno munsi mwiza nongeye kugira ubuntu n'Imana, Mwami, kugira ngo umpe aka kanya keza ko gusangira n'ishengero ry'Imana. Ubutumwa bwiza tugiye gusangira. Mwami, ndasengera abera bose, ndasengera groupe b'amaso, ndasengera ishengero, ndasengera abakristo bose. Umugeni wa Kristo ari hose yitegure, twitegure kugusanganira Mwami. Mwami wanje Yesu, ibimenyetso bimwe biragaragara bishika bigenda bisohora. None ndasengera abagiye kumva ubutumwa bwiza bose, Mwami, bitegure babe maso bagabe. Mwami wanje Yesu, ndagushimiye, urakoze, ubishimirwe, ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro cyane bene data. Rero ndararika abantu bose, mwese abipfuza gusangira izi nyigisho, nimuze mwese, nimuze murarikane. Abantu bose babe hafi bakurikirana izi nyigisho. N'inyigisho zizobafasha, n'inyigisho zizotuma abantu benshi basobanukirwa ivy'Imana yashatse ko tumenya. Muri iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, umuntu wese agomba kwitegura agasaba mpwemu yera kugira ngo amusobanurire, kuko hariho byinshi tujya gusobanura. Birashakirwa ngo mpwemu yera agenda agusobanurira kimwe ku kindi. Uguhishura kwa Yesu Kristo nk'uko yahawe n'Imana nibyo tugiye kwinjiramwo. Byahishuriwe Yohana igihimba ni ca mbere, turasoma duhere ku murongo wa mbere, maze uyu munsi turasoma amajambo atubwira ingene umwami Yesu yiyeretse Yohana ari mu kizinga c'Ipatimo, aho hari ku munsi w'Imana. Turasoma rero duhere ku murongo wa mbere kugira ngo duce twinjira gusobanura. Birashakirwa ngo tugende dusoma agace tugasobanura, tugasobanura kugira ngo abera barushizeho kuvugutirwa no kwezwa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ivyo yabonye byose n'ivyo jambo ry'Imana. No gushinga intahe kwa Yesu Kristo, hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Yesu ashimwe cyane. Tubonye amajambo atubwira ngo uguhishura kwa Yesu Kristo. Nukuvuga hano turabonye inkomoko y'uko guhishurwa yo kwaturutse. Imana yarabigabiye, irabitegura, irabipanga, iravuga ati ntaco nzokora ntabanje kwibira abasabye banje, niko muri Mose avuga. Haleluya. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana. Imana yarabiteguye, iravuga ati ndagomba nibiri banga bera,
none ndagira ngo ndabikore ndabicishe mu mwana wanje Yesu Kristo Mesiya, umwami w'abami. Haleluya! Imana ntacigomba gukora itabanje kumenyesha ishengero. Bene data, namwe abariko barakurikirana izi nyigisho, Imana iragomba baserurire ibanga ryayo. Imana iragomba kubabwira ibicishije muri Yesu Kristo. Haleluya! Kugira ngo Yesu Kristo nawe abishikirize abagurano biwe, abashikirize ibigira bibeho vuba. Hari bigiye kubaho vuba mwene data, hariho ibigiye kubaho vuba. Itegure kuvyinjiramwo, itegure kubibamwo, itegure kwibera muri ubwo bwiza bw'Imana. Yesu Kristo nawe rero yaciye atuma umumarayika wiwe rero nawe acaraza aragamburuka. Haleluya! Message yavuye ku Mana ishikira kuri Yesu Kristo. Yesu nawe ahamagara marayika wiwe, marayika nawe araza abishikiriza intumwa Yohana. Marayika amusanze mu kizinga c'Ipatimo, aho yarapfungiwe ahorwa gushingira intahe Yesu Kristo ndetse n'ijambo ry'Imana. Aho niho yarari, niho marayika yamusanze. Haleluya! Kandi amajambo y'Imana dusobanura yuko iwo munsi hari ku munsi w'Imana. Bene data, ndabibutsa ko Yohana yari yarasezeraniwe yuko atazopfa atabonye ubwami bw'Imana. Muribuka igihe umwami Yesu Kristo yabwira Petero ati, Petero mwene Yona, ati mbega urankunda? Abimubaza gatatu, aramubwira ati ahuri intama zanje. Hanyuma Petero akebutse abona Yohana umwe Yesu yakunda niwe wuyu, yari umusore muto. Hanyuma aramubaza ati mbega uyu we ivyo bizomera bite? Yesu aramubwira ati uwo, ati uwo ntazopfa, ati wowe upfiki, ati wowe gusa, ati nkurikira. Haleluya! Yohana yari yarasezeraniwe yuko azotuzanira aya makuru. Yohana yari yarasezeraniwe. Haleluya! Yohana igihimba ca 21 umurongo nuwa 21. Yohana 21 umurongo wa 21. Twumva ico Yesu yavuze kuri uyu Yohana. Nuko Petero amubonye abaza Yesu ati, mugenzi, uyu we bizoba bite? Yesu aramwishura ati, namba ngomba kwazogumaho kugezaho nzozira. Upfiki wewe nkurikira. Nico catumye iri jambo likwira muri bene data nguwo mwigishwa ntazopfa. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuze ngo uyu ngomba kwazogumaho ngo kugezaho nzozira. Aya majambo Yohana yayaronse ageze mu zabukuru, ari mu kizinga c'Ipatimo, yarayaronse. Hano rero aya majambo biratwereka neza yuko yahawe Yohana kugira ngo ayadushikirize nkuko yari yarasezeraniwe uko atazopfa atabonye ubwami bw'Imana. Rero wowe nanje turiko turasangira ubwami bw'Imana. Aya majambo yahawe Yohana mu kizinga c'Ipatimo bwari ubwami bw'Imana. Yohana yarariko arabona, yarariko arashikirizwa, yarariko arabwirwa, yarariko arahishurirwa. Ubu wowe nanje turiko turasangira ubwami bw'Imana. Wewe nanje turiko turasangira ubwami bw'Imana. Niwitegure rero kubamwe no kubukorera. Haleluya! Niwitegure ubwami bw'Imana, ubwitegure kubwakira, ubwitegure kugira ngo ubukorere. Nuko rero hari jambo dusomye hano ku murongo wa 3 rivuga ngo hahirwa usoma, hahirwa nabumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo. Harahiriwe abantu bariko barumva ubu butumwa, harahiriwe abantu bariko barabwirwa aya majambo muri mpwemu yera bakabisobanurirwa. Harahiriwe abantu basoma iki gitabo c'Imana cera. Harahiriwe abariko barasobanurirwa amajambo y'ivyahishiro Yohana. Mwene data, ntubifate minenegwe, urahiriwe. Ubu n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Hariho abantu bavyipfuza ariko ntibabibone. Hariho abantu bipfuza gusobanurirwa igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ntibabishikeko, ntibaronke bibasobanurira.
harahiriwe wewe ufise mpwemu yera arimo aragusobanurira, kuko jewe n'ubu nubwo novuga ariko utaronse mpwemu ngo agusobanurire ntibikunda. Nubwo wofata Bibiliya ngo uyisome udafise mpwemu yera ngo agenda gusobanurira ntivyinjira. Rero harahiriwe abafise mpwemu yera, harahiriwe abafise umutima wo gukunda ijambo ry'Imana. Ibi nico bisobanurwa ngo harahiriwe usoma. Uyu muntu asoma hiriwe kuko afise urukundo rw'Imana muri we, afise gukunda ivyanditswe vyera, afise gukunda aya majambo. Uyu arahiriwe. Umuntu yemera kuzingurura Bibiliya agasoma, umuntu yemera gusangira ivyanditswe n'abandi akabisangira na bene data, arahiriwe. Usoma niyubare. Wewe rero usoma ni wiyubare, ni wiyubare kuko wahawe amaso y'impwemu, uhabwa amatwi y'impwemu, uhabwa kubwirwa ibikomeye n'ibihambaye. Mwene data ni wiyubare, ni wiyubare. Usoma, umuntu asoma n'umuntu ari maso. Grupe b'amaso ni mwiyubare. Yemwe grupe b'amaso ni mwiyubare, usoma ni yubare. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Bagaca bakomeza batubwira ngo bakitondera ivyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Ni wiyubare uca witondera ivyanditswe muri Bibiliya, hanyuma umenye ko igihe kiri hafi. Igihe kirashitse cyo kugira ngo umuntu wese yitegure abe maso, agabe amesure imvune ziwe. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma rero duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'8. Hoho tugiye kuhabona ibikomeye, tugiye kuhabwirwa rero amajambo ivy'amatwi atigeze kumva n'ivy'amaso atigeze kubona. Imana yarabiteguye irabituzanira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Dusome ku murongo wa 4. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, ubuganza baganza bo mw'isi. Umwe adukunda yatubohoje ivyaha vyacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Niyo se icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Jewe ndi Arufa na Omega, niko Umwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyishobora byose. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data, ya n'amajambo akomeye cyane, n'amajambo akomeye. Hano iri n'indamukanyo, n'indamukanyo Yohana. Yohana banje kutubwira muri zindamukanyo, atubwiye umugambi w'Imana, atubwiye yuko Yesu agiye kuzanana n'ibicu. Haleluya. Mwene data, nta mwanya dufise wo gupfisha ubusa. Yohana ntiyashimye kwinjira mu majambo yo kuramukanya no kubwira no kubazanya makuru ngo mbega vyifashe gute, ngo mbega mumerewe mute. Yahise aduga kwijambo. Haleluya. Yahise aduga kwijambo, aravuga ngo haleluya, aravuga ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya. Haleluya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Yesu ashimwe cyane. Yohana yandikiye amashengero ndwi yo muri Asiya. Ubu butumwa bushike mubera bose bari muri grupe b'amaso, bushike mubera bose bari mu mfuruka zine z'isi. Uno munsi tugirirwa ubuntu, tugirirwa amahigwe. Kera vyarinda guca mu vyete, bikarinda guca muri posite, bakarinda gupakira, babipakira ku ngamiya canke ku ndogoba canke kuri za farasi, bagaheza bakabitwara. Vyatwara ibihe n'ibihe, kandi vyagenda bishikira umwe maze bakabasomera. Uyu munsi umuntu ahagarara
kuri rezo sosiyo akarungika ubutumwa bwiza bw'Imana. Ibi nivyo bigaragaje yuko konfirmasiyo y'Imana isohoye. Yesu Kristo yaravuze ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, hanyuma umuhero w'isi ubone gushika. Ubu butumwa kera bwarungikiwe amashengero ndwi yo muri Asiya, ariko ayo mashengero ndwi uyu munsi siyo akiriho. Ntabwo aribo bakiriko barasoma bino bitabo. Kino gitabo c'ivyahishuro Yohana ntikirimo kirasomwa n'ano mashengero ndwi yo muri Asiya. Uno munsi kirimo kirabwirwa amakungu yose, kirimo kirabwirwa amahanga yose, kirimo kirabwirwa indimi zose, kirimo kirabwirwa ibihugu byose byo munsi y'izuba, kugira ngo abantu bamenye yuko Yesu Kristo ari hafi. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo Imana iriho kandi yamyeho kandi igirize, ngo biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere yayo. Imana iriho, yahereye kera, iriho kandi igiye kuza. Imana hano Yohana yayisobanuye mu buryo butatu. Uburyo butatu Imana yamyeho, ntifise igihe yatanguriye kubaho. Iriho guhera umunsi Yohana yararimo aravyandika ari mu kizinga c'Ipatimo. Imana iriho, nawe wowe nanje uno munsi Imana iriho. Imana irimwe iraduha buno burenganzira na kano kanya keza ko kongera guhumeka umwuka w'abazima. Imana yacu iriho. Haleluya! Ngo kandi igirize, igice kigira gatatu c'Imana, ngo kandi igirize. Imana igirize guca amateka. Imana igirize hagiye kuba inzamba y'akabanga. Inzamba y'akabanga ihamagara umugeni, ihamagara itorero, ihamagara abatoranijwe kugira ngo baje kuruhuka. Imana iriho kandi igirize. Imana igirize hagiye kuza ibikomeye n'ibihambaye. Mwene data, tegura ubugingo bwawe, tegura umutima wawe. Imana igira ngo ize. Haleluya! Yohana abisobanura mu buryo butatu. Imana yamyeho, Imana iriho, haleluya, kandi igirize. Nuko rero, haleluya, ngo ndetse biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, hamwe no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane. Iri jambo ritubwira ngo Yesu Kristo ni imfura y'abari barapfuye. Ni imfura y'abari barapfuye, bene data. Ngo ni imfura y'abari barapfuye. Yesu ni imfura y'abari barapfuye, kuko abapfuye bose Yesu niwe yabashurije, niwe yabanje kuzuka kugira ngo ababere irembo, ababere urupfunguzo, ababere umuryango. Yesu niwe nzira, niwe mfura mu bari barapfuye bose. Ngumwe dukunda tumuhoje ibyaha byacu, amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Ni yose icyubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Haleluya. Yesu Kristo aradukunda, yaragukunze, yarankunze, yaraguhinduye abami, abaherezi b'Imana yacu. Yesu yaduhinduye abaherezi b'Imana yiwe, ariyo data. Haleluya. Mwene data, ubwo uravyumva urabitegereye ahantu yuko Yesu yaguhinduye umuherezi, yaraguhinduye umuherezi. Hariho abantu bibaza ngo abaherezi ngo ni babandi gusa baje imbere y'abantu, ngo abaherezi ni bajya gusa, ngo abandi nabo ngo ntabwo aribo, ngo abantu ntabwo ari abaherezi, ngo abaherezi ni babandi gusa ngo baje imbere y'abantu. None iki cete nimba ariwo candikiwe gusa, none wumva wowe nanje twoba dufise uyu mwanya twakurirwa turafata wo gusoma kubera iki kandi bitaturaba? None nimba utemera ko wagizwe umuherezi, aya majambo umenye ko rero aragusize sayawe. Sayawe nimba utari umuherezi. Aya majambo yandikiwe abaherezi. None abo baherezi ni bande? Haleluya. Ngo Yesu yaradukunze, ngo yaduhinduye kuba ubwami, ngo akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Yesu yatugize ubwami bw'Imana, yatuzanye mu bwami bw'Imana.
turi mu bwami bw'Imana, turiko turamamaza ubwami bw'Imana, turiko turavuga ubwami bw'Imana, ubu bwami bw'Imana turiko turabukwiza. Nico gituma Yesu acongera kandi aduhindura kuba abaherezi b'Imana yiwe. Uno munsi wowe nanje turabaherezi. Umuherezi ni umuntu wari we wese yemeye kwakira aya majambo akashira muri ntibate. Umuherezi ni umuntu wese yemeye kwihana ibyaha akaja imbere z'Imana akatura, akemanga, agasaba Imana imbabazi, akihana. Umuherezi ni wowe nanje turiko turemera kumviriza no gusangira amajambo y'ubutumwa bwiza. Uri umuherezi. Hari abantu benshi bahenze ishengero, bahenze abantu kuko bashaka kugira ngo babahendagize, bababwira ngo ni wowe gusa ngo ari abaherezi, hanyuma rero bagakusanya ibintu byo kugira ngo bahabwe, ngo nibo bakira ibimazi, ngo nibo bakira ngo bizanywe, ngo nibo baherezi, nka kurya nyene Aroni ari we yavyakira. Ubwo rero bagaca bavuga ati ni twebwe turabaherezi, nimuze muratuzanira, nimuze muraduha, nimuze muraduha. Ariko hano bene data, Yesu yaduhinduye abaherezi b'Imana yacu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nimwumva urukundo Yesu yadukunze, nimwumva urukundo. Uru rukundo rwahora ruri mu Balewi. Abalewi bo kwa Aroni nibo barabaherezi, abalewi bo kwa Aroni nibo barabaherezi, kandi abo mu muryango wa Yuda nibo barabami. Umuntu yavukana imbuto niwe yaturuka mu bo kwa Yuda. Urinze uvuka muri Yuda, wavukana imbuto, wavuka kubura umuganwa, wavuka uri umuprince, wavuka uri umwami, wavuka uri umuganwa warubahwa. Urinze uvuka muri Yuda mu muryango wo kwa Dawidi. Urinze uvuka kwa Aroni, waba uri umuherezi. Urinze uvuka mu Balewi, waba uri umuherezi, waba witezwe yuko uzokora mu rusengero, aho ugeze hose ibikorwa bahita babiguhereza. Urinze uvuka mu nda y'ingoma yo kwa Yuda, yo kwa Dawidi, no kuvuga ko umwanya wari wose baragufata bakakwimikisha amavuta, kuko uri uwo mu nda y'ingoma. Haleluya, uri uwo mu nda y'ingoma. Ariko uyu munsi Yesu yaradukunze, yemera gupfa kugira ngo akureho ico kibambasi cy'igisika carimwo amabwirizwa yaduhama, yadutandukanya n'Imana, akatubuza kwitwa abana b'Imana. Yesu araza byose abikuraho. Imana ishimwe cyane. Amaze kubikuraho rero aca tugira abana b'Imana. Uno munsi wowe nanje turabaherezi. Uno munsi wowe nanje turiko turakoreshwa ivy'ibikorwa by'Imana muri mpwemu yera. Haleluya. Yesu yaradukunze rero. Yesu yaradukunze. Haleluya. Ngwicubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Umurongo w'indwi uratubwira ngo harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Haleluya. Niko biri. Ikashe, iri jambo risobanura ikashe, ikidodo canke gusinya. Yohana yarasinye aravuga ati niko biri, nta gihinduka. Amen. Bisobanurwa ngo bitegerezwa. Ndagira ngo ngabishe ngira abantu bari muri groupe y'amaso yuko ariko biri. Amen. Bisobanurwa ngo bitegerezwa kuba vuba. Umunsi tawuzi isaha n'umunsi atawuzi tariki, ariko uvyitege kuko nta Imana yavuze kitazosohora. Iyo barinze bashirako akoro, bakarinda bashirako confirmation, bakarinda bashirako iyikashe, bakarinda bavuga ngo niko biri, bakarinda bongerako ngo ni amen. Mwene data witege guseruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Agiye kuzanana n'ibicu, agiye guseruka mu kirere. Yesu agiye kuza. Itegure. Haba mu ijoro Yesu aramanuka, haba ku mutaga Yesu araza, haba mu gicugu canke mu nkoko canke mu twenzi ukitse Yesu araza gutora. Niwitegure nzanye no kukubwira ngo bamaso. Yesu arazananye n'ibicu vuba cane. Yesu agiye kuzanana n'ibicu, amoko yose azoboroga, n'abamucumise bamwe bamucumita, bamwe bagenda bamucumita, bose nabo nyene bazoza baboroge, bibaza ngo nibisanzwe, ariko we rero hagira ngo hagera hakomeye. Bagiye kuboroga, bagiye kwicuza icatumye babikora, bikanka ko bihana. Mwene data ni wihane,
niwakira umwami Yesu, wakira agakiza, ubohoke mu bugingo bwawe, wemere yuko Yesu mu bamubambye nawe wari urimwo, kuko si bari abayahudi gusa, umuntu wese yacumuye aba ariko aramusubiza ku musaraba. Mwene data, birashoboka ko warakoze ibyaha, ariko igihe kirageze kugira ngo ubihakane, ubyihane. Satani ubwira ati, Satani mva inyuma, wihane ibyaha wakoze. Uvuga ati, ibyaha nacumuye ndabyihanye, ndemeye kubyihana, ndemeye kubyatura, ndemeye kubisezerera. Birashoboka wari warageze kure, birashoboka wari warakoze icaha, wibaza ko ari icaha kidaharigwa, ariko Yesu Kristo yaraje gupfira. Haleluya! Yesu yaraje kutubambirwa. Jambo ry'Imana avuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizohinduka vyere nk'ubwoya bw'intama y'umweru, naruhebwa yokizwa. Abafise ibyaha bya bindi byose bibatera kurimbuka, Yesu yarabapfiriye, Yesu yarabambiwe kugira ngo mubohoke. Rero Yesu agiye kuzanana n'ibicu. Intumbero y'ubutumwa bwiza no kugira ngo mugabishwe yuko Yesu agiye kuzanana n'ibicu. Agiye kuza kandi amoko yose azoboroga, n'abamucumise bose bagiye kuboroga, kuko bazomwibonera amaso mu yandi. Bazomubona bahunge biruke bagenda, bahunge bashaka iyo biruka guza kwinyegeza bitagishoboka. Nimwemere mwakira ubutumwa bwiza, nimwemere mwakira imburi, n'imburi yo gutegura umugeni wa Kristo. Aya majambo yandikiwe amashengero ndwe muri Asiya ico gihe, ariko no munsi biriko birabwirwa we nanje mu bihugu byose, mu makungu yose hirya no hino. Hano rero Yesu Kristo arakomeje avuga ngo, jewe ndi Alufa na Omega, ni kumwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora byose. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Hano iri jambo ndabibutsa yuko Imana ariyo yateguye irihishurwa n'iriyerekwa, irarishikiriza umwami Yesu. Umwami Yesu nawe ahamagara marayika, aramutuma ati, genda urondere Yohana, haleluya, ubimushikirize. Maze Yohana nawe amaze kubihabwa abishikiriza ishengero ryo muri Asiya. Rero ndagira ngo muri iki gice ca mbere dutanguye dusubikira nzosubira kugaruka vuba cane, twinjira rero mu majambo y'ivyo Yohana yahishuriwe hari ku munsi w'Imana. Yohana rero niho yagira atya, acabona ubwami bw'Imana burashitse, abona ubwami bw'Imana, abona Yesu aragarutse, araje. Yesu nkuko nyene Yesu yari yaravuze ngo, uyu ngomba ko agumaho kugeza aho nzozira. Byaciye bishika, Yesu yaciye aza ari ku munsi w'Imana. Haleluya! Ndabararitse rero majambo ze tuyakurikirane, kuko turatanguye inyigisho kandi tuzogenda dukurikiza ijambo rimwe rimwe aho tugeze dusubukura. Ndagira ngo abakunda ivyahishuriwe Yohana mwese mwitegure, tuzogenda dusangira amajambo y'Imana. Imana ibahezagire cyane. Reka aka kanya dusenga Imana tuyishimira yuko yabanye natwe muri iki cigisho, kandi twongeye tuyisaba imwe mu yera asobanurire buri muntu wese ico tumaze guhabwa muri izi nyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Data rugira byose, ngushimiye ngukengurukira cyane, ngene wongeye kutugirira neza, tukaba dusangiye ubutumwa bwiza. Mwami, iki cigisho kiratanguye, ndasengera abantu bose mwami biteguye kuza gukurikirana izi nyigisho bose. Mwami, ndasengera abamaze gukurikirana amajambo dusangiye, ubugurure mu mitima, bahabwe mpwemu yera, bongere data buja gusobanurirwa no kwerekwa no guhishurirwa. Mana, turagushimiye Yesu Umunyanazareti, turagushimiye ku bantu bamaze gutahura no gusobanurirwa. Urakoze, ndabigushimiye nanje nkenguruka mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya! Umwami Yesu abaha umugisha. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli, mukomeze kunogerwa n'ubutumwa bwiza buca muri groupe b'amaso. Haleluya, amen.